iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu no mwatugiye kubageza kamakuru y'ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Na makuru tuza kubageza ko vyinshi bitandukanye kubiriko biravugwa muri politike ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho tuza kugaruka hanini nyene mu gisata ca politike. N'amazina 9 yizwe ko yarungitswe n'umukuru w'igihugu mu nama nshingamateka, akarungikirwa abakenguza amateka mu nyuma bakayemeza. Aya akaba ari amazina y'abarundi 9 bagiye guserukira Burundi mu makungu mu kirimi c'abazungu bita ambasaderi. Ibihugu bazojamwo ntibirashirwa ahabona, gusa amakuru dufise aratomora ibihugu bazorungikwamo nka vyose kuko vyamaze kubemera. N'amazina 9. Perezida Varisito Ndayishimiye aherutse kwidoga ko hari abambasaderi basigaye baheze ikiringo bagaca bisabira ubuhungiro mu bihugu bahora baserukiramwo Uburundi. Aha kandi ntiyabeshe, tubibutse ko mu mezi aheze hari umwe yaserukira igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i New York yatumwe ko mu gihugu akanga gutaha, mbere akanurungikirwa amakete atatu ariko akanka gutaha, ahubwo agasaba ubuhungiro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe bakavuga ko n'ubundi baba bararungitswe kuba abambasaderi ari bo bazi ikibi c'intwaro baserukira, bakagira bati Imana iracanye ko turonsa aho duca. Kumbure ngo muri aba harimwo abatazogaruka no mu gihugu c'u Burundi, ariko ciza nuko babahanuzi beza bihugu kandi bagakorera neza abarundi bose. Aya mazina yose rero uko yizwe ko ni inama nshingamateka, akarungikirwa abakenguza amateka nabo bakayemeza, tugiye kuyababwira mbere no mwidonido tukaza kubageza ko ibihugu bazorungikwamwo. Hakaza Edouard Nduwimana, uyu akaba yarabaye n'umuhuza w'abarundi, akaba kandi yarahoze ari igihanga kidasanzwe mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, imyaka 7 ari umushikiranganje intwaro hagati mu gihugu n'ibindi vyinshi tuza kugaruka ko. Turagaruka kandi kuri Everine Butoyi, uyu nawe akaba ari umukenyezi yajejwe amabanga atandukanye muri CNDD FDD, yarabaye umukenguza amateka ndetse yarabaye no mu nama nshinga amateka ya Afrika. Nawe tukaza kumugaruka ko mu buryo burambuye. Akazamwo Anosiate Sendazirasa, uyu nawe yarajejwe amabanga akomeye cyane ku butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, ko nawe yaramaze igihe gitari gito ari umushikiranganje w'abakozi ba leta. Hazamwo Leontine Nzeyimana, uyu nawe ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza yarabaye umushikiranganje, aho yarajejwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Akazamwo Isabelle Ndahayo, nawe akaba ari we yabaye umushikiranganje wa nyuma Nkurunziza yarajejwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Hazamwo Jean Bosco Barege, uyu kandi we nawe yarajejwe amabanga ahambaye, aho tuza kuvuga vyinshi ndetse n'ingene bagiye baramuteranya ku mupfasoni w'umukuru w'igihugu. Turaza kandi kubabwira Ernest Ndabashinze, tuze no kubabwira Omar Ntezimbere, tuze no kubabwira Colonel Didasi Ntureka. Vyose turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Mbere ko tuyabageza ko fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tozocekanwa nayo dushikiriza. Sangiza no makuru bagenzaho aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Mwaye ikaze mwidonido yano makuru. Inama nkenguza amateka yaremeje abarundi 9 bagiye guserukira Uburundi mu makungu, abambasaderi. Ibihugu bazojamwo bitarashirwa habona, gusa amakuru dufise aratomora ibihugu bazorungikwamwo kuko nka vyose vyaramaze kubemera. Uwa mbere ni Edouard Nduwimana, azoja i Abuja muri Nigeria. Uyu akaba yarahoze ari igihanga kidasanzwe mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza. Yamaze imyaka 7 ari umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, aho binavugwa ko yoba ari muri bamwe babangamiye cyane imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, amashiramwe yigenga be n'amaradiyo. Uyu kandi ngo niwe yatanguje amategeko yakubwigenga imigambwe, amashirahamwe bimenyesha makuru afuta uburenganzira bwo gukora imyerekano,
ategura ibwirizwa shingiro ryaha ikiringo ca gatatu nkuru nziza n'ibindi vyinshi. Mu nyuma yabaye umuhuza w'abarundi mu gihe c'indyane zikomeye mu gihugu, bikaba binavuga ko ngo nta na kimwe yakoze kijanye no guhuza abarundi. Ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bwaje ari ubutegetsi butamworoheza kugeza aho Ndayishimiye avuga ko ikibanza c'umuhuza kitagikenewe mu Burundi. Edouard Nduwimana akaba agenywe yari amaze igihe atayandi mabanga afise, biboneka ko Ndayishimiye yashimye kumurungika kure cane yiwe. Uwugira kabiri ni Everine Butoyi azoja i Lusaka muri Zambia. Uyu mukenyezi yajejwe amabanga atandukanye muri CNDD FDD, yarabaye umukenguza amateka, yarabaye no mu nama nshinga amateka ya Afrika. Yabonetse cane mu kiringo ca gatatu ca nkuru nziza, aho yakoreshejwe cane bikomeye ngo mu gutoteza abiyamirije ikiringo ca gatatu muri komine Mugongomanga. Abatahunze barapfunzwe abandi baricwa. Ngo nkuru nziza ngo yamuhemvye kumugira umushikiranganje ajejwe urwaruka n'amaposita. Mu ntango y'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye, Everine Butoyi yari atonye nk'umuvugizi w'umukuru w'igihugu, bitanezereje umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Yahavuye rero akurwa muri ayo mabanga, ngo yoba yaragenywe kuba umuyobozi mukuru wa Mutuelle de la Fonction Publique, yamara umupfasoni w'umukuru w'igihugu aratabura itegeko rimugena. Mu nyuma yahawe akazi mu murwi ujejwe kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severi. Everine Butoyi akaba arungitswe muri Zambia, igihugu kirimwo abarundi benshi ariko bavuga ko babangamiwe bakabura ububavugira. Uwugira gatatu ni Annonciata Sendazirasa. Uyu azoja i Berlin mu gihugu c'Ubudage. Iberire mu gihugu c'Ubudage. Uyu yarajejwe amabanga akomeye mu butegetsi bwa Perezida Nkurunziza, aho nawe yamaze igihe kitari gito ari umushikiranganje w'abakozi ba leta. Mu kiringo ca Nkurunziza ca gatatu yakeswe ko ashigikiye abafonderi biyamirije igiringo ico kiringo, maze ntiyasubira kuba mu bashikiranganje. Inyuma yarabaye icegera ca kabiri c'umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu, hanyuma ararongora Mutuelle de la Fonction Publique. Yari akivugwa cane mu butegetsi gushika mu mwaka w'2022. Hazamwo Leontine Nzeyimana yakazoje Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania. Yarabaye umushikiranganje w'intwaro ya Perezida yarabaye umushikiranganje mu ntwaro ya Perezida Nkurunziza, yarajejwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Uyu kandi akaba yubakanye n'umunya Cote d'Ivoire yahoze aserukira Nkurunziza mu bihugu vyo muri Afrika y'uburengero. No kuvuga umunyamahanga yagenywe guserukira Burundi ku ntwaro ya Nkurunziza bidaciye mu nama nkenguza amateka, bivuga ko igikorwa ciwe nyamukuru kwari ukurondera ibikorwa vy'ubudandaji Nkurunziza yashobora gushiramwo amahera muri ivyo bihugu. Iyi myaka ya nyuma yasa nitoroshe kuri Leontine Nzeyimana aributswe. Leontine Nzeyimana akaba arungitswe mu gihugu abarundi benshi bidoga ko bafashwe nabi cane, bamwe bakanavuga ko atanico bategereje kuraba ico azofasha impunzi z'abarundi muri Tanzania, kuko muri iyi myaka bamaze igihe bavuga ko babangamiwe cane. Hazamwo Isabelle Ndahayo azoje Kampala mu Buganda. Uyu niwe yabaye umushikiranganje wa nyuma ya Nkurunziza yarajejwe umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Ubu yahora ari umuhanuzi mukuru mu biro vy'umushikiranganje wa mbere. Ntazwi cane naho amaze kuzezwa amabanga akomeye. Uwa gatandatu ni Jean Bosco Barege azoja i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ambasaderi Jean de Dieu Ndikumana yagarukanywe mu Burundi mu ntango z'umwaka uheze bivuye ku nsaku z'abo bakorana bamuteranije n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Uwamusigariye Prefere Ndayishimiye nawe nyene ntivyamworoheye mu nyuma naho yari Somambike w'umuryango w'umukuru w'igihugu. Muri gitugutu yarakuwe mu mabanga aranka gutaha mu Burundi, akaba agiye gukorera akazi mu buserukizi bumaze igihe burimwo induru nyinshi. Jean Bosco Barege yaramaze guserukira Burundi mu Buganda no muri Kenya. Ubu akaba yakora mu biro vy'umukuru w'igihugu nk'icegera c'ugendanira umukuru w'igihugu, chef adjoint du protocole d'etat. Akiri i Kampala yaravugwa cane ko afise umugwi w'imbonera kure bakorana ibikorwa vyo kuneka abarundi bahungiyeyo. Abari Washington ngo nabo baramenye ko baronse ugiye kubacunga bikomeye.
ugira indwi ni Ernest Ndabashinze azoja i Roma mu Butaliyano. Uyu we asanzwe yarakoze amabanga mu bindi bihugu. Ugira umunani ni Omar Ntezimbere azoja i Cairo mu Misiri muri Egypte. Uyu nawe nyene yarabaye muri aya mabanga i Teherani mu gihugu ca Irani. Colonel Didase Ntureka azoja Ankara muri Turukiya. Intwazangabo yahoze igwana muri CNDD FDD igenywe guserukira Burundi inyuma y'imyaka yari maze akorera mu serukizi bw'u Burundi ya Addis Abeba mu gihugu ca Ethiopia. Gukumbure abarundi bari i Rusaka muri Zambia bagiye kwirutsa ko babakuye ko Pascal Ruhomvyi umworo ataco yabamariye. Twizeye ko Everine Buto azogira kigoro ko kuvugira abarundi bari muri Zambia. Abari i Tanzania nta mpinduka ngo bo kwitega kuko Leontine Nzeyimana n'ubundi asanzwe azwi mu bikorwa bitoteza abarundi akoranye n'inzego z'umutekano za Tanzania. Abandi bo hagabira nabari Washington ngo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Jean Bosco Barege ntaco azoba ashoboye kubagira ariko ngo n'umukozi ahambaye w'iperereza azoba ajejwe kubaneka bose. Benshi mu baserukira Uburundi mu makungu bakora akazi ko gucunga no gusuma urusaku ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bari muri ivyo bihugu. Ni mu gihe hamaze kuboneka abambasaderi bake cyane usanga aho bari babaye abahuza n'abavugizi b'abarundi bose. Ese muri abo bashasha hobonekamo intwari zishasha? Gira ico ushikirije muri komanteri bitewe n'uwo uzi neza ibikorwa vyiwe. Shende subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzucikanwa nayo dushikiriza. Usangiza no makuru bagenzayo kandi aho bari hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ku ngamba mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana iba hezagire.